Ni inkuru yihuta cane ariko nanone inateye ubwoba ku biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ng'iherezo rya CNDD-FDD ryoba ryashitse. Uravye ukungene ibintu vyifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi, turaza kugaruka ku ntambara ikomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragwana y'ubutunzi, ndetse n'ico bamwe n'abandi bariko baravuga ku bijanye no kunanirwa gutunganya igihugu c'uyu mukuru w'igihugu wafashe ubutegetsi canke wagiye ku butegetsi mu mwaka w'2020, ariko imyaka 6 ikaba iheze ata kintu na kimwe igihugu cisununuyeho ku vyo yasanze, aho bamwe bavuga yuko bimwe vyaciye binayangara birunyuka kurushaho. Muri kano kanya turaza kubabwira amarira y'abanyagihugu ku kubura umwavu wa FOMI, aho kuri ubu ngubu n'udufaranga abanyagihugu bari bararishe kuri ubu ngubu bayobewe irengero ryabo ryatwo. Muri kano kanya turaza kubabwira vyinshi cane biriko biravugwa cane ngaho iki kibazo cose kiri mu Burundi cy'ubukene ndetse n'ibibazo vy'ubutunzi ngo vyoba biriko biraterwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutunganya igihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane ngo FOMI kuri ubu ngubu yoba igiye kugara bivanye n'ibibazo vyinshi cane iriko irahura navyo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iri hinguriro risanzwe rihingura umwavu w'ikizungu kugira ngo abarimyi babone ifumbire, kuri ubu ngubu naryo nyine riri mu gihombo giteye ubwoba. Icyo gihombo kikaba gituruka kuri leta ya CNDD-FDD itaritunganije neza, none kuri ubu ngubu ibintu bikaba byarayangaye mu gisata nka vyose. Kuri ubu ngubu iyi leta ntishobora kugura canke kurangura igitoro mu mahanga, ntishobora kugira umuyaga nkuba utunganije neza udacikagurika, ntigira amazi, ntigira amabarabara meza ndetse n'ibindi bitandukanye. Iyi leta ikaba iriko irata mu rudubi bene amahinguriro, kuri ubu ngubu akaba ata munyamahanga ariko arifuza canke yahurumbira gushora imari yiwe mu Burundi, kuko vyoca bimuta kuw'amazi nk'uko biriko biragendekera abandi barwizatunga bagerageje gushora imari mu Burundi, bivanye n'uko Uburundi kuri ubu ngubu ari igihugu kidatunganije neza ngo cabuze indongozi. Muri kano kanya turaza kugaruka ku rugendo rw'umushikiranganji w'ikigega ca leta Alain Ndikumana ndetse na Carine ujejwe ubushikiranganji bw'uburimyi ku bibazo bikomeye cane babajije FOMI, n'ivyo FOMI yoba yabishuye. Ariko nanone ibi bikerekana ukungene igihugu gitunganije ko atari vyiza na gatoyi, ko abanyagihugu bariko bararira ay'ikivumvu. None ndagiye guhoza amarira y'abarundi. Muri kano kanya turaza kubabwira imyihwezo ya bamwe mu bariko barakurikiranira hagufi politike ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse bariko barakurikiranira hagufi n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe himirije amatora y'umwaka wa 2027, no mu gihe Neva avuga yuko leta yiwe ataco ataba yakoze, ahubwo harimwo abatovyi bariko baramutobera kugira ngo atazaronka ikindi kiringo mu mwaka wa 2027 ngo asubire kuba umukuru w'igihugu. Vyose nyine tugiye kubigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utaravyondo kuri s'abonner canke se subscribe, wakoresha kano karyo gafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri ino chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. FOMI yasohoye itangazo ryo kubika ifumbire, kitaramenyekana n'umunsi w'amaziko. Ega tuvuze kubika apana kubika. Wa mushikiranganji Alain Ndikumana yasohobokanye na Kariniya Barushimana giturumbuka muri FOMI ngoba. Umushikiranganji Rino Ndikumana yiriwe arakikiriza ubujambo yarashe ku ntego mu kubaza ati twarasavye abenegihugu kuriha
hamwe amafaranga yose y'impeshi n'agatasi. Dushaka kumenya inyishu duha abenegihugu kuri ubu ngubu ikibazo c'umwavu ihingurirwa muri iri hinguriro ryanyu kirateje ikibazo mu banyagihugu. Mu nyishu kuri iki kibazo umuyobozi wa FOMI n'icegera ciwe batanze imvo zitatu zituma umwavu utaboneka. Ca mbere hano bavuze ni ubukene bw'amafaranga mvamakungu kugira ngo barangure ivyo guhinguramwo ifumbire. Ica kabiri kigaruka ni icikagurika ry'umuyagankuba. Ca gatatu ubukene bw'ibitoro bwabaye ndanse. Ivyo ngivyo akaba ari vyo ngo biriko biratuma FOMI itagera ku ntego zayo. Mu bihe vyayo vya nyuma CNDD-FDD iriko iratekera amazi mu Rukangaga. Umwihwezo woroshe ku rugendo rw'akazi rwa Ministre Alain Ndikumana na Kariniya, ni ukuvuga nyene umushikiranganji w'ikigega ca leta ndetse n'umushikiranganji w'uburimyi Kariniya Mbarushimana. Umwihwezo wa bamwe mu bariko barakurikiranira hagufi ibi biriko biraba mu Burundi ngo n'imvanga umutima myinshi. Umuyobozi wa FOMI igisubizo mu buyobozi bwa FOMI bwahaye umushikiranganji Alain Ndikumana w'ikigega ca leta na Kariniya umushikiranganji w'uburimyi ku bijanye n'iteba ry'ifumbire ngo ni igisubizo cyumvikana cane kandi gikwiriye gushimwa. Tubitse ko ubuyobozi bwa FOMI bwireguye buvuga ko ifumbire yabuze kubera ikena ry'amadolari, umuyagankuba be n'ibitoro. FOMI ntironka amafaranga y'agaciro ku rugero iyakeneye ko kugira ngo irangure mu mahanga ibiyifasha guhingura umwavu ibizwi nka materiel premiere. FOMI iraburabuzwa n'icikagurika canke ubukene bw'umuyagankuba. FOMI kandi k'ihinguriro irafise ikibazo c'ibitoro. Igituma bamwe mu bihweza bariko barihweza ibijanye n'ibisubizo vy'abajejwe FOMI, aho uyu mwihwezo ushima ivyireguzo vya FOMI no kubera vyumvikana kandi ataruhara FOMI ubwayo ibifisemwo. Ikibazo c'amadolari, umuyagankuba n'ibitoro ni ikibazo kimaze igihe kandi birazwi ko cunyutse kuva Uburundi bufatiwe ibihano vy'ubutunzi n'ishirahamwe rya Buraya n'igihugu ca Amerika. Ikosa rimwe FOMI ifise ni ukumiruza udufaranga tw'abarimyi nirabe idusubize bene two. Ikibazo c'amadolari, umuyagankuba n'ibitoro kirarengeye abashikiranganji babiri. Ni ikibazo cega umukuru w'igihugu wavuga yuko yafashe ibitoro mu minwe, ni ukuvuga ikibazo c'ibitoro mu minwe we afise ububasha bwose kugira ngo gitore inyishu. Twaramaze kubabwira ko ari igikorwa ca Ndayishimiye na Edouard Bizimana, Ministre w'imigenderanire. Iyo tuvuze ingaruka zo kubura amafaranga y'agaciro, umuyagankuba n'ibitoro, abiyitirira gukunda igihugu baca bagerageza kutuzivya. Bamwe batubaza ko ari isoko rimwe ku butaka bw'u Burundi iraturuhisha ico tuguze mu madolari, ahandi bakatubwira ko sogokuruza wacu yapfuye adakubise ijisho umuyagankuba canke ngo none kubera iki uborogera ibitoro kandi ata modoka ufise. Birababaje kubasegereza muri CNDD-FDD, ariko ukuri nuko nyine CNDD-FDD iriko itekera amazi mu Rukangaga, kuko ivyo turiko turabona ni ibintu bigaragara yuko CNDD-FDD igeze ku mfiro. Imyihwezo yo irabandanya. Uti Stade Intwari coba ari ikimenyetso ko Uburundi buri mu nzira y'imbonakazoza. Iki gihe impari ni nyinshi mu Burundi ku bijanye n'imbonakazoza yo muri 2040 na 2060. Haravugwa ko bafise icizere cuzuye ko tuzoyishika ko, abandi nabo
bakerekana ko bidashoboka. Abafise icizere basigura ko bafatira ku kibuga c'umupira w'amaguru Stade Intwari giherutse kubakwa bigizwemwo uruhare na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Abafise icizere nabo batanga uturerero kw'ifaranga ryacu ryataye agaciro, nyine abo ni abadafise icizere, umwimbu muke mu gihugu hamwe n'ivyankenerwa vyabuze kandi vyategerezwa kuboneka ku isoko. Hano y'umwihwezo wa bamwe bahisemo gutatura zino mpari mu gutanga umuco tudahengamye na gatoya. Tumaze nk'abaca ku masonga, hariho ibimenyetso ibihugu vyifashe bihurira ko. Igihugu cifashe kirangwa no kuduza umwimbu kandi ku rugero runini cane gusumba ibihugu bikize. Igihugu cifashe kirangwa n'igwirirana rinini ry'amahinguriro y'ubwoko butandukanye. Igihugu cifashe kirarangwa no guhurumbirwa n'abanyamitahe bakizanamwo amafaranga kugira ngo baharonke inyungu, igihugu naco kikatorera akayoko. Igihugu cifashe kirangwa n'agabanuka ry'urugero rw'ubushomeri kuko irwirirana ry'amahinguriro n'abanyamitahe bivyara akazi, gutyo abakozi umwe wese muco ashoboye bakahatorera akoyoko. Igihugu cifashe kirangwa no gushorera hanze y'igihugu ivyahinguwe kigasigara kirangura hanze bike cane kuko vyinshi kivyihingurira. Dufate kuri ibi bimenyetso biranga igihugu cifashe, nitwoba twihenze mu gutangaza ko Uburundi bukiri kure nk'izuba, umwimbu uri hasi cane. Ibi bibonekera mu kibanza Uburundi bugaragaramwo mu ntonde zikorwa n'ikigega c'imari y'isi, aho tuza mu bihugu bitatu vy'inyuma. Ikijanye n'amahinguriro nta numwe atazi ko camaze kuba kananira abahinga, duhereye kuryo twavuze haruguru. N'uduhinguriro twari dusigaye twaratemvye nyine, urugero ni Fomi kuri ubu ngubu. Ku kijanye n'abanyamitahe, Uburundi buri mu bihugu abanyamitahe bazibukira gushoreramwo amafaranga kubera uburyarya bw'abategetsi b'u Burundi. Ikibazo c'akazi mu Burundi nakasamutwe kuko n'abagafise bariko baragata bakomokera kurondera mu bindi bihugu bibanyi harimo nka Dubai canke Iburaya, bakajya no gukorayo ibiyede. Abata akazi murazi ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye buvuga ko badakunda igihugu. Murazi ko ibintu hafi nka vyose tubirangurira hanze, ibintu bikaba vyarunyutse kubera ikena ry'amahera y'agaciro yo kurangurira hanze, n'ibibonetse bishika bizimvye cane, gutyo ubuzima bw'umurundi bugaca buguma hasi cane. Hano rero twihweje uko ibintu vyifashe, nta cizere na gitoya dufise c'imbonakazoza, ahubwo iyo mbonakazoza tuyibona nk'umukenyuro wa Ndayishimiye wo kuremesha abarundi ngo bamwizere vyonyine. Akarorero mu Burundi ibice birenga 90% ni abarimyi, ariko ifumbire yo gutabira indimo yarobaye akananira abahinga. Ntiturakora imyihwezo dufatiye ku majambo asosa canke amajambo y'iterabwoba y'ubutegetsi, dusesangura dukoresha amarangamutima na makeya, tuvuga ibintu ko vyifashe ataguhengama, kuko igikorwa cacu ni uguhumura abarundi kugira ngo barushirizeho gukomeza kumenya gushishoza. Kubona ko Stade Intwari arico kimenyetso c'Uburundi bwifashe, turabateye amatwi batuyagire mu bugwaneza, bataturyagagura ahubwo badusobanurire tunyurwe. Ababona ko imbonakazoza ari uruhendo bigaragaze muri commentaire uce wiruka.
ababona ko Stade Intwari yamaze kudushikana mu makanda y'imbonakazoza, namwe igaragaze mumenyekane. Ibi bikorwa vya Stade Intwari bamwe bariko baraheraho, tubibutse yuko wabigizemwo uruhara rukomeye cane, ashobora no kuba yarashoye nk'amafaranga yiwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, umwe mu bariko barahabwa amahirwe yo kuba ariwe yaba umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2027. Ningaha duciye dusozera ageze ko reka aragarukwa ko cane irya nino. Mbibutsa yuko amakuru yacu nakagaruka, nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyonda ko kugira mu kandi kanya uze gushikirwa n'izindi nkuru nyinshi twabateguriye. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.